N'umunezero udasanzwe gusubira guhura namwe muri bino biganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Sangwa ikaze muri kino kiganiro twabateguriye uyu munsi. Psychologue nkuko vyamanije ndabatunganiriza ibiganiro bica kuri runo rubuga, akaba ari na jewe ngomba ndabashikirize kino kiganiro nabateguriye. Muribaza muti mbega uyu munsi waduteguriye amakuru avuga ku muntu nyabaki. Bandanya mudukurikira ukaba uri mushasha ushitse muri buno bwami bwa Pisco Entertainment and Media, urahawe ikaze mu kugira subscribe, ugire na like, uraza no kudushirira a comment ngaho muri commentaire utubwire ukuntu wabonye kino kiganiro canke ukuntu wacumvise, utubwire nivyo twoshobora guhindura canke n'intererano yawe, navyo biraduha intege. Uraza kugira na partage kugira ngo kino kiganiro gishikire abantu benshi bashoboka, kugira ngo no muryango wacu tubandanye tuwagura. Turashaka yuko woba umuryango wikwije, umuryango wagutse. Bandanya amudukurikira, turaje tubabwire amateka y'umuntu twabateguriye ko uyu munsi. Turasubiye kubaramutsa, sangwa ikaze mu idonido rya kino kiganiro. Nkuko narimejeje kubivuga, uyu munsi nabateguriye amakuru y'umuntu adasanzwe, umuntu yoba amaze gukora ibikorwa bitandukanye, ibikorwa by'ineza. N'umupasiteri w'umudamu, akaba yitwa Denise Bucumi. Denise Bucumi mbega ninde? Yavutse ryari? Yize hehe? N'umupasiteri byagenze gute? Yabaye umupasiteri kuva ryari? Denise Bucumi Nkurunziza ni umwe mu bagore b'abarundi bamenyekanye cyane mu buzima bwa politike, idini n'imibano. Yabaye umutambukanyi wa Perezida Pierre Nkurunziza kuva mu mwaka w'ibihumbi 2005 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2020. Kandi niwe mugore wa mbere muri Afrika yabaye First Lady, akaba n'umupasiteri yemewe. Yamenyekanye kandi mu bikorwa by'iterambere biciye muri Foundation Ubuntu. Denise Bucumi yavutse ku igenekerezo rya mbere Kigarama umwaka w'igihumbi kimwe amajana 969 i Gatsinda, komine Mwumba, mu ntara ya Ngozi. Yize amashure mu gihugu c'u Burundi, ayabandaniriza muri Université Espoir d'Afrique mu gihugu c'u Burundi. Mu mwaka w'ibihumbi 2000 yasengewe nk'umudiyakoni, akora ibikorwa by'Imana. Mu mwaka w'ibihumbi 2005 yatorewe kuba umuvuga ubutumwa. Mu mwaka w'ibihumbi 2011 yashinzwe ku mugaragaro nka pasiteri, aca atangura kuvuga ubutumwa ari nka pasiteri. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 994 yubakanye na Pierre Nkurunziza wahoze ari perezida w'igihugu c'u Burundi. Mu mwaka w'ibihumbi 2005 kugera mu mwaka w'ibihumbi 2020 yabaye umutambukanyi wa perezida, akora ibikorwa by'imibano n'iterambere. Foundation Buntu yashinzwe mu mwaka w'ibihumbi 2004 igamije gufasha imfuvyi, abapfakazi, abageze mu zabukuru n'abafise ubumuga. Pasiteri Denise Nkurunziza yarashoboye kuronka ubushimwe budasanzwe. Yarahawe ubushimwe butandukanye kubera ibikorwa vyiwe by'ubugiraneza, harimo ivyo yahawe na New York mu gihe c'inama nkuru ya ONU. Igitabo yanditse igitabo citwa The Power of Hope, The First Lady of Burundi, My Story, gisobanura ubuzima bwiwe n'ukuntu ukwemera kw'Imana kwamufashije mu buzima bwiwe. Uyu pasiteri Denise Nkurunziza
ni umupasiteri ubona yuko ari umupasiteri atandukanye n'abandi bapasiteri, ubona yuko ari pasiteri novuga ko atari nk'abandi bapasiteri, kuko ubaye uraba ukuntu avuga ubutumwa urabona yuko ari umupasiteri avuga ubutumwa nk'umunyampuhwe, nk'umunyakigongwe, avuga ubutumwa atabyo guterana ubwoba, avuga ubutumwa atabyo kuvuga ati nagusabiye imigisha, ashira imbere kwihana icyaha, ashira imbere gutinya icyaha, atari babandi usanga bashira imbere ibigira cumi canke bagashira imbere imperezwa. Hariho n'abandi novuga nti ngira ngo baba bari mu idiri, abandi nabo bakakubwira yuko yagusabiye umugisha kugira ngo wishikane utange ikigira cumi canke ube umugenzi wiwe. Rero Pasiteri Denise Bucumi nawe urabona yuko ari umupasiteri ataje muri ubwo buryo, ahubwo yaje mu buryo bwa mpwemu yera kugira ngo ashobore gukiza abantu benshi. Kandi no mu byamuranze Pasiteri Denise Bucumi ni umuntu afise impuhwe n'ikigongwe ku bantu benshi. Uhaye uraba ibyo amaze gukora, amaze gufasha abantu benshi. Ni umuntu yashoboye kuba afasha imfubyi, kandi n'uyu munsi akaba ari umuntu afasha imfubyi, afasha abapfakazi n'abagendana ubumuga. Rero Pasiteri Denise Bucumi ni umwe mu bapasiteri b'icyitegererezo twoshobora kugenderako, twoshobora kurabirako kugira ngo dukore natwe nk'uko Pasiteri Denise Bucumi abikora. Denise Bucumi Nkurunziza ni umugore w'intwari yitangiye Imana, igihugu n'abanyagihugu. Ubuzima bwiwe n'icyitegererezo c'uko ukwemera, ugukunda igihugu no gufasha abandi bishobora guhindura imibereho y'abantu. Ndabasezeye, ibyo ni bike muri byinshi Pasiteri Bucumi Denise Nkurunziza yakoze nashoboye kuba tororokaniriza, ariko si ibyo gusa, ibyo amaze gukora ni byinshi cyane. Ibyo tuzobandanya tubibaronderera, tuzobibashikiriza hano muri buno bwami bwa Pisco Entertainment and Media. Muzoshobora kubona ikiganiro kizokurikira kivuga neza na neza ku buzima bwa Pasiteri Denise Nkurunziza kuva mu mwaka w'ibihumbi 2005 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2020, igihe yari First Lady, aho tuzobabwira ibyo yakoze n'ubuzima yakoze muri iyo myaka 15 ari First Lady. Tuzobabwira amateka yiwe, tugiye kubibaronderera. Rero naho butaha mu kindi kiganiro kizokurikira kizoba kivuga kuri uyo mu Pasiteri Denise Bucumi Nkurunziza. Rero ukaba utaragira subscribe, usabwe kugira subscribe kugira ngo uzobandanye ubona bino biganiro tubashikiriza biciye kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Ugire na like kugira ngo uzohore uba mu ba mbere babonye ibiganiro tubashikirije biciye hano kuri runo rubuga. Uradusigira na comment, ugire na partage kugira ngo kino kiganiro kizoshikire abantu benshi bashoboka. Uzoba ugize neza. Ndakwibutse wewe umaze kugira subscribe, uruwagaciro nzokwama ndagukubitira isari, kuko ibyo si bya bose. Uruwagaciro kuri jewe, ubandanye uhezagirwa, mubandanye mugira imigisha. Imana ibahezagire, Imana ibarinde, Imana ihezagire Uburundi, Imana ihezagire umurundi wese ahari akava akagera, Imana ihezagire umunyafrika wese ahari akagera, Imana ihezagire isi muri rusangi. Tuzosubira mu kindi kiganiro naho utaha. Thank you.